Bagenzi mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro bica ku nsamirizi y'umuvyeyi Bikira Mariya, ndabaramukije amahoro y'Imana mwese. Ndabahaye ikaze ngo tuzirikane ijambo ry'Imana Ekleziya yategekanije kuri uyu munsi wa gatatu wo mu ndwi ya 16 umwaka utagaburikana kabiri. Ijambo ry'Imana tuzirikana turisanga hakurikira. Igisomo ca mbere tugikura mu gitabo c'Ihunguka ikigabane ca 16 kuva ku karongo ka mbere gushika ku gatanu, gasimba ukaja ku karongo k'icenda gushika ku karongo k'15. Izaburi ni izaburi ya 77. Inkuru nziza nayo tuyisanga kwa Matayo igabane ca 13 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'icenda. Kazi rero dutege yompi umukama atuyagire. Muri kumwe na Patiri Dieudonné Ntamavukiro wo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ivyo dusoma mu gitabo c'Ihunguka. Ishengero ry'abana b'Isirayeli rivuye Rimi rirashika mu gahinga k'Isini kari hagati ya Elimi na Sinayi, hari ku munsi ugira 13 w'ukwezi gukurikira uko baviriye mu Misiri. Mu gahinga ishengero ryose ry'Abanyisirayeli ryidodombera Musa na Aroni, barababarira bati: Umukama iyapfuma atwicira mu gihugu ca Misiri, tuciteretse inkono z'inyama, tukirya ivyo kurya tugahaga. None mwadukuyeyo mutuzana muri aka karere kugira ngo mwicishe ikigoyi iri shengero ryose. Maze umukama abarira Musa ati: Raba, ngira ngo ndabakoragurira umukate uvuye mw'ijuru. Uko bukeye abantu baze bame baja kwegeranya ibikwiranye n'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze ndabe yuko bazigama amabwirizwa yanje canke ko bayarenga. Ku wa gatandatu naho bazoteka ivyo bazanye, bazosanga harimwo ibingana kabiri n'ivyo bahora batora. Musa araheza abarira Aroni ati: Nubwira ishengero ryose ry'Abanyisirayeli uti: Nimurenguke imbere y'umukama, kuko umukama yumvise imyidogo yanyu. Aroni ariko aravugana n'ishengero ryose ry'Abanyisirayeli, abantu nabo bari berekeje amaso mu ruhande rw'ubugaragwa. Ubu ni nahaza bw'umukama burabonekera muri ca gicu. Umukama abarira Musa ati: Numvise ingene Abanyisirayeli bidoga. Urababwira uti: Uyu munsi ku mugoroba butarira murafungura inyama, ejo mu gitondo naho muzorya umukate muhage, niho muzomenya ko ari jewe Mukama Imana yanyu. Kuri uwo mugoroba nyene inkware ziraza zuzura insago zose. Mu gitondo c'uwundi munsi naho babona urume rukikije nyansago. Nyarume rumaze gukama, babona hasi mw'ishamba utuntu duto duto twiburungushuye dusa n'urubura. Abanyisirayeli babibonye barabazanya bati: Manhu, nukuvuga ivyo nibiki? Ntibari bazi icarico. Musa arababwira ati: Numukati Imana bahaye ngo mufungure. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mukama, nuduha umukate wo mw'ijuru. Mukama, nuduha umukate wo mw'ijuru. Mu gahinga basokuru bacu bariyumviriye gucaca Imana, bayisaba indya zibashika ku mutima. Bidodombera Imana bavuga bati: None Imana yoshobora kutugaburira muri aka gahinga? Mukama, nuduha umukate wo mw'ijuru. Noneho umukama arategeka ibicu vyo kw'ijuru, akinjura inzugi z'ijuru, mukabagaburira akoragura mana, umukate wo mw'ijuru uba ari wabaha. Mukama, nuduha umukate wo mw'ijuru. Bose rero bafungura batyo umukate w'inkomezi. Eka umukama yabahaye indya zibahagije, maze rero avyura umuyaga wo mu buseruko, yongera ko umuyaga wo mu bumanuko. Mukama, nuduha umukate wo mw'ijuru. Abarungikira inyama zitagira igitigiri, izibiguruka zangana umusenyi wo mu kiyaga. Yazikoragura aho bacumbitse, uri hagati, uri ruhande y'insago zabo. Mukama, nuduha umukate wo mw'ijuru.
Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayishikirijwe na Matayo. Kuri uyu munsi Yezu avuye mu nzu aja ku nkombe y'ikiyaga, abanamahanga bakoranira iruhande yiwe. Araheza aja mu bwato, ishengero naryo riguma ku nkombe. Hanyuma ababwira ibintu byinshi mu migani ati, hari umubivyi yitoye aja kubiba, ariko arabiba, imbuto zimwe zigwa mu nzira, haza inyoni zirazinobagura, izindi zigwa mu mabuye hatagira akavu, ca ziruma kuko zitari zashitse hasi cane. Izuba ngo ryake rica riraziturira kuko zitari zifise imizi, zica ziruma. Izindi mbuto zigwa mu mahwa, ngo zimare gukura arazizinga. Izindi zigwa mu ivu ryiza, zirarondoka, imwe 100, iyindi 60, iyindi 30. Uwufise amatwi niyumve. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakunzi b'Imana mwese, turahejeje kumviriza ibisomwa vy'Iranda. Dusabe rero mutima mweranda atumurikire, dushobore kubikuramwo ingaburo y'umutima. Ego niko birakenewe ko twambaza mutima w'Imana ngo adufashe kugira ngo ijambo ry'Imana ribibwe muri twebwe, yame ivyamwa vyinshi. Mu gisomwa ca mbere twumvise ingene abana b'Isirayeli bageze mu gahinga bava mu Misiri, bidodombeye Musa na Aroni bati, umukama yatuma twicira mu Misiri, tuciteretse inkono z'inyama, tukirya ivyo kurya tugahaga. None mwadukuyeyo mutuzana muri aka karere kugira mwicishe ikigoyi iri shengero ryose, abantu turimbura bugirire. Iyi myidogo ngo yabaye ku munsi ugira 15 w'ukwezi gukurikira uko baviriye mu Misiri. None ngabo baribagiye ingene baboroze bagatakamba basaba gukurwa mu maboko ya Farawoni. Imana yarumvise amaborogo yabo, irabarungikira Musa na Aroni ngo bakure mu buja barimwo. Bamaze kujabuka ikiyaga gitukura, baririmbye indirimbo y'intsinzi. None heraba uyu munsi bariko barifuza gusubira mu Misiri kubera ko ngo babuze data we ibyo bafungura. Aho gusubira gutakambira ya Mana yabakuye mu Misiri, bariko bidogera Musa na Aroni. Muca mubona abavukanyi ingene inda ishobora kudukoresha nabi, tukifuza gusubira, mbere tugasubira mu byo twahakanye. Igihe twahabwa ibatisimu kubayihawe bakuze, igihe twahabwa konfirmasiyo twarahakanye Shetani n'inyosha mbi zayo n'ibikorwa bibi vyayo byose, ariko inda zacu zamaze dusubiza mu byo twahakanye. Niho usanga harabiba, abagibiturire, ababitanga, ahica n'abapfa amatongo n'amatungo y'umuryango n'ibindi. Bavukanyi, mu gihe turi mu kigerageza cyaco cyose, tubwirijwe kwama duhanga amaso umukama, arazi ibyo tuba turimo byose, n'imyidogo yacu iramushikira kandi nta kimunanira. Mu bugaragwa barimwo, abanyisirayeli babona ko aho hana ata kintu cyo kurya bashobora kuhakura. Mu yandi majambo babona ko bagiye kwicwa n'ikigoyi, basanga bari gutuma bigumira mu Misiri bagakubagugwa ariko bakarya. Yamara umugambi w'Imana nusubira inyuma. Imana ntishaka ko abana bayo basubira mu magorwa yo Misiri, ishaka ko babandanya urugendo rugana Kanahani mu gihugu c'amata n'ubuki. Irazi neza ko bakeneye gufungura, nico gituma Imana ubwayo ibakoraguriye umukate uvuye mu ijuru, mbere n'inyama bagiye bakiri mu Misiri barazironse mu buryo batari biteze. Ariko ivyo byose ibigira ngo irabe ko bazigama amabwirizwa yayo canke bakayarenga. Ishaka ko bamenya neza ko ariyo mukama Imana yabo. Ubwo twebwe ntaho duhora twifuza gusubira mu Misiri, ntaho twifuza gusubira mu buja. Iyo duhejeje amashure tukabura akazi, turondera gutanga igiturire canke tukemera ko badusambanya kugira ngo turonke akazi. Mbega iyo tuburana nabo dusangiye umuryango canke abandi, ntaho tuja mu mapfumu ngo badufashe gutsinda. Bavukanye, igihe cyose twifuza canke dusubira mu bicumuro kandi twari twarabikijijwe kubw'ibatisimu no kwisakaramentu ry'ikigongo, tuba twifuje canke dusubiye mu Misiri. Kristo yadukijije ubuja bw'igicumuro, ariko akatari gake dusubira muri bwo. Akenshi mbere inda zacu nizo zituma dusubira mu buja. Mu nkuru nziza naho twumvise umugani Yezu yacira ishengero kujya mwumviriza, umugani w'umubivyi. Ngo uwo mubivyi ariko arabiba, imbuto zaguye ahantu hatandukanye. Imbuto zimwe zaguye mu nzira, haza inyoni zirazinobagura, izindi nazo mu mabuye hatagira akavu, ziruma ko zitari zashitse hasi cane, zitari zifise imizi. Izindi zaguye mu mahwa, zimaze gukura amahwa arazizinga. Izindi nazo zaguye mu ivu ryiza, zirarondoka, imwe yigira 100, iyindi 60, iyindi 30. Umuntu abandanyije asoma iyo nkuru nziza arabona ko Yezu wenyene yatanze isiguro y'uyu mugani. Ni umugani waciriwe abantu benshi, ariko abigishwa ba Yezu nibo bagiriwe amahirwe yo kuwusigurirwa. Umubivyi ni Imana, imbuto ibibwa ni ijambo ry'Imana. Imbuto zariwe
ritamira inyoni ni umwanzi shetani akura ijambo ry'Imana mu mutima waryumvise. Imbuto zaguye mu mahwa n'umuntu yakira ijambo n'akanyamuneza, ariko akarimarana akanya gato kubera ibigeragezo, kumwe kwa Abanyisirayeli mu bugaragwa. Imbuto zazinzwe n'amahwa n'umwitwarariko w'ubuzima bwa misi yose n'ugutwarwa n'ivy'isi bituma umuntu aheba rya jambo ry'Imana. Imbuto yaguye mu ivu ryiza nayo nuwumva ijambo ry'Imana akaritahura akongera akarirangura, ari naho ryama ivyama vyinshi. Ijambo ry'Imana rero ribwa mu bantu nabo bakaryakira ugutandukanye. Iryo jambo ni Kristo wenyene, yaraje muri twebwe tumwakira ugutandukanye. Yesu yarahuye n'abamugwanya, ariko kandi hari n'abamwemeye bemera kuba abigishwa biwe. Kubagiriye ubuntu bwo kubibwamwo ijambo ry'Imana, hari abadafata akanya ngo bazirikane, hakaba n'abandi rigora bakumva umengo rishaka kubabuza kurangura ibikorwa vyabo vya misi yose, ariko hakaba n'abandi baryakira rikama ivyamwa muri bo rikabaha ubuzima. Umuntu rero ni nk'isi ibibwamwo ijambo. Mukama ni wewe jambo ry'ubuzima. Ijambo ryaribwe muri twebwe, ariko hari aho iryo jambo ry'ubuzima, ijambo ry'urukundo rica iruhande y'amatwi yacu tukamera nk'abataryumvise. Hari aho turyumva ariko ntiturihe ikibanza kirikwiye. Hari aho turyumva ntiturigumye tukagibagira n'ingoga. Hari aho turyumva rikazingwa n'ibicumuro n'ivyiyumviro bibi n'ivyifuzo bibi, ariko turahiriwe ko hari n'abaryakira neza ikana ivyamwa vyinshi. Ese twoba muri abo baryakira bakarigendera? Ese tworeka iryo jambo akaba ari ryo riduha intumbero y'ubuzima bwacu? Amen.